Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima twebwe abana b'abantu dukeneye. Habwa impundu ngizi impundu tuzanye muri iki gicaniro to hagati ya saa 12 na saa 3 z'igitondo. Icyubahiro cyawe nikizamukire kuri twebwe ubwoko bwawe. Ububasha bwawe nibuze buduhindurira amateka. Inema yawe nikora ibitangaza mu buzima bwacu. Turaje kuri iki gicaniro cyo gusoma ijambo ry'Imana tugahindurirwa amazina. Turasabye ngo amaraso ya Yesu Kristo atweze ibyaha byose, kuko twarasobanukiwe ko ari byo bidukwegera ibyago. Turabizi ku izina ryawe ari Yehova Elishibo. Uri Imana yuzuye ubushobozi. Duciye bugufi ku bw'amaraso meza ya Yesu Kristo, adutwikire n'utubonemo ibyaha n'ibisokuru bibi. Iki gicaniro cyacu cyemerwe nyaguhora ku ngoma. Iki gicaniro cyacu kiremera umugome. Iki gicaniro cyacu kiremera indyarya. Iki gicaniro cyacu kiremera ubugumba. Iki gicaniro cyacu kiremera ubukene. Iki gicaniro cyacu kiremera inzangano. Iki gicaniro cyacu kiremere ibyaha n'ibyago. Turinde gusuzugurika, kuko ni wowe uri icyubahiro gihabwa ubuzima bwacu. Mukama, iyo turi kumwe nawe tugira urweza. Yesu Kristo umukozi mwiza, ongera urungike mutima wa mweranda, afatisha umuriro w'ububyutsi, afatisha umuriro w'urukundo, afatisha umuriro w'ubudahangarwa. Kaze Mana mutima mweranda, kugira ngo twebwe ubwoko bw'Imana duhembuke. Ngwino utugire abana b'umuco. Ngwino dutandukanye n'ubugome bwose. Ngwino dutandukanye n'ubukinasi bwose. Ngwino dutandukanye n'icyitwa ikibi cyose. Duhuze n'urukundo rw'Imana, uduhuze n'ububasha bw'Imana, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Ahari urwango hashira urukundo, ahari amahane hashira amahoro, ahari ubukene hashira ubutunzi, ahari ukutamenya hashira ubumenyi, ahari gusuzugurika hashira icyubahiro. Duhe umugisha n'umugwiza, tunezereze mu buryo bwose bwo kunezerwa. Dutabare kandi utwagurire imbibi, dutabare kandi uduteturure. Urakoze, twigishe, duhinduka abigishwa ba Yesu Kristo, basamura kwa ubwami bw'ijuru n'ingoro yawe we mutima w'Imana ukorera mu bumvira Imana. Ubwami bwa data ni buhabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Icyubahiro kizamukire kuri wowe Mana ubyagiye ahera ndahawe. Imigisha n'imihezagiro bishungurukire kuri wowe twebwe dukunda ijambo ryawe, tukaryuzuza imitima yacu
kandi tukarigendera. Amina. Twe Kristo bakundwa umukama muri ku mpande zine z'isi. Isinema y'Imana yoba muri twebwe igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rukaduhaza ibyiza byose dukeneye kuri iyi si kugira ngo dushobore kubaho turambye kandi turaniwe. Ndahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho dushingira cyane kurisoma tukarihuza n'ubuzima bwa buri munsi, tukizera ko tugiye guhindurirwa amateka. Turi ku munsi, turi mu nyigisho, turi muri siyanse y'147, ariko turacyari mu gitabo cya gatanu mu bitabo bitanu bya mbere bya Musa, mu kigabane cya gatanu uhereye ku murongo wa 23. Musa avugira Imana. Mwari muzi ko umuntu ashobora kuvugira Imana? Murakoze kumbwengukira twese. Ngo igihe mwumva ijwi ryavugira hagati mu mwijima, umusozi uri kurarurumba, mwaciye munyegera mwe n'abakuru b'imiryango yanyu bose, abakurambere banyu, mumbwira muti, era umukama Imana yacu yaratweretse ubuninahaza bwayo n'ubukuru bwayo, kandi twarumvise ijwi ryiwe rivugira hagati mu muriro. Uno munsi tukaba twabonye ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu akaguma ari muzima. Cy'abakuru rero b'Isirayeli, kandi bakaba barabakurambere, ariko n'ibintu byose bakora umenga ni iby'abana. Ni ukuvuga ngira nicyo gituma Kristo yavuze ngo abize umutima nk'uw'abana nibo bazobona ubwami bw'ijuru. Kandi baratinya Imana, bavuga tubonye Imana utera uwe. Mwibuke Yesaya mu kigabane cya 6, yari umuhanuzi, yari amaze no guhanurira Uziya, kuko icyo kigabane gitangurwa n'ijambo rivuga ngo umwaka umwami Imana yica umwami Uziya. Anamubonye aho yicaye ku ntebe yayo y'ubuninahaza. Basi hariyo abantu mu buzima bwayo babatangiriye kubona intebe y'Imana. Nawe aravuze ati turabonye ko umuntu ashobora kubona Imana ntawuhere. Imana iduhezagira kuri isi, nizo duhezagira inyuma yo guhwera. Ntabwo ari impanuka kuba ufise umubiri wambaye umubiri. Ngo none ubu ni kuki twopfa turigiswe n'uyo muriro ukaze, kuko muri intumva. Nitwaguma tubandanya kumva ijwi ry'umukama Imana yacu, tuzopfa. Mwako ninde yoba yarumvise nkatwe ijwi ry'Imana nzima rivugira hagati mu muriro, hanyuma akaguma ari muzima? Wewe uregera wumvirize iby'umukama Imana yacu avuga byose, uheze uzodushikirize iby'umukama Imana yacu azoba yakubwiye byose, natwe tuzobyumviriza duheze tubikurikize. Murabyumva? Ariko arareporta, ubundi bananije Imana. Igihe cyose umukristo, umukozi w'Imana, umwigishwa wa Yesu Kristo, umwana w'Imana, igihe cyose uhagurukiye kuvuga ijambo rishingiye ku cyo Imana yavuze, ndavuga Bibiliya amajambo meranda,
igihe cyose wagurukiye guhanura, Imana ibana nawe, Imana igendana nawe, Imana ikorana nawe, Imana ntigushinyaguriza ko ntiraba agasura n'uturato wambaye, ahubwo igukura igisuzuguriro ikagushira ku budahangarwa. ngo Mukama yarumva amajambo yanyu igihe mwanyagira. Mukama araheza ambwira ati, narumvise amajambo y'abo bantu n'ibyo bakubwiye. Bavuze neza ibyo bavuze neza ibyo bavuze byose, bavuze neza ibyo bavuze byose. Igihe cyose ndabibira ibanga, nubona wavugiye mu matwi y'umukozi w'Imana, umugisha w'ijambo ry'Imana, ntuzokwibaze ko ari ikintu cijanye uko. iyo baba bokwamanya umutima nk'uwo kugira ngo banyubahe kandi bakurikize iminsi yose amategeko yanje yose, kugira ngo baze baroranirwe bo n'abo bana babona ntaryo. Genda ubabwire uti, subire mu mahema yanyu, ariko wewe gumana nanje ngaha, meze ndagushikirize amateka yose, amategeko n'ingingo. Murumva ubundi amateka n'akahise n'ubuzima ni impamvu y'ibyo uri kuracamo, kuko amateka Imana yababwira ngo ndi Imana ya Aburahamu. Ku by'ukuri yari generasiyo itazi Aburahamu uwo ari we, ariko Imana iminsi yose ijya kugukiza ibanza kukwibwira. Mwibuke na Yesu Kristo mu gihe yahura na Aburahamu avuye kurwanira Loti, yaramubwiye ati ndi umwami wa Yerusalemu. Aburahamu aramubwira ati ndi umuhungu wa Tera. Yesu Kristo nawe ati nturiho ndi uwami Yehova, nta data nta mama, ko ari Imana nzima. Igice 10 tuba tubwirizwa kwitanga kuko ni Imana iba yabiduhaye. Aburahamu we yaratahuye ko ari Imana yamuhaye intsinzi, ntiyigeze ayitirira ikindi kintu na kimwe. Imana imumuha akate n'umuvinyu kuko yabaye intwari. Ugiye Imana iduhaye ibyo turya n'ibyo tunywa n'ibyo twambara ikadutereka aho tuba, uko biri kose tuba dukwiye kuzamura amashimwe. Ngo nibasubire mu mahema yabo, kandi kuba bavuze ngo Musa genda uvugane n'Imana uheze utubwire icyo ishaka kuvuga, ngo babigize neza, ngo nibyo bizofasha bo abana abuzukuru n'abuzukuruza kuzokwama bagendana nanje. Murabyumva kwigira akamatari, kandi umenga ibyo Patiri ashoboye ko nawe bikora, kandi umenga ibyo umuhanuzi umwisha w'ijambo ry'Imana ni ingabirano, kandi ingabire Imana ntishobora kuzihereza ku muntu umwe. Burya hari ikindi kintu nawe uba ushoboye kandi sigamye. Ariko wowe kumana naje ngaha, meze ndagushikirize amateka yose. Amateka mu rumbi cyarico Imana ijya kugukiza ibanza kuzana amateka yawe. Mureke gutinya ko mugo bikomere, mureke gutinya kubwirwa ko muri imbata z'ibyaha, mureke gutinya kubwirwa ko mu bikora uko mushaka. Iza 56 yaduciye umugi havuga ati mwambuga mwezi biraka. Sibyo twabonye, nicyo cyambo Mukama duhaye mu gihe cyo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu, izamurira imbere yiri biteye ubwo ngo mwacitse ibiragi, mu bikora uko mu byumva, ni mu bikora uko nabategetse. Akomumura amaraso ya Kristo aratweza akadukura ko ibitotsi by'ubwoko bwose, ngaho igitutsi tutswe n'Umukama burya aba yakwitse. Umukama yarumva amajambo yanyuriye. Amateka yose. 2 amategeko n'ingingo. Ibi ni ibintu bitatu. Nkuko hari amazi, amaraso n'amavuta, ibi ni ibintu bitatu. Ngo ariko wewe gumana nanje, ndagushikiriza amateka yose, amategeko n'ingingo uzobigisha, kugira ngo babikurikize mu gihugu ndabahaye ngo baciganzire. Muri twareke kugira
nk'uko umukama imana yanyu yabibategetse, mudahengamira iburyo cyangwa ibubafu. Muri byose muze mugendere mu nzira umukama imana yanyu yabategetse, kugira ngo muze mubeho, mururanirwe, mwongere murambire mu gihugu mugiye kwigarurira. Urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wenyine, inshuti yanjye. Urakunda umukama imana yawe. Ngaya amategeko n'ingingo umukama imana yanyu yategetse kubigisha, kugira ngo muze muyakurikize mu gihugu mugiye kwinjiramo, ngo muciganzire, kugira ngo wubahe umukama imana yawe mu kuzigama amategeko yiwe yose n'amateka yiwe ndagutegetse, wewe n'umuhungu wawe n'umuhungu w'umuhungu wawe iminsi yose y'ubuzima bwawe, kugira ngo uzobone kuramba. Urumviriza Isirayeli, kandi witwararike imana y'abasokuru bawe yabikubwiye mu gihugu gitembamo, kandi witwararike kuyakurikiza, niho uzororanirwa kandi mukagwira cyane, nk'uko umukama imana y'abasokuru bawe yabikubwiye mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Umviriza Isirayeli, umukama imana yacu niwe musamukama. Urakunda rero umukama imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ububasha bwawe bwose. Aya majambo ndagutegetse uyu munsi azokwame mu kanwa, mu mushaha wawe. Uzoyigisha abahungu bawe, uyababwire igihe uzoba wicaye mu nzu iwawe, ariko uyababwire igihe uzoba wicaye mu nzu iwawe, uriko uragenda mu nzira, uryamye cyangwa uhagaze. Mwumvise? Ubundi itegeko ry'Imana ni ryo guhoza ku mutima. Uri mu nzu, uriko uragenda, uryamye cyangwa uhagaze. Uzoyahambire ku kiganza cyawe, akubere ikimenyetso, icibukirizo hagati y'amaso yawe. Uzoyandike ku bishimaryango by'urugi rw'inzu yawe no ku marembo yawe. Aho winjira kugira nk'umugisha, nawe usohokera kugira ujye kongera umugisha. Hose yaba itegeko, ibwirizo, ingingo n'iteka ry'Imana. Isirayeli ntikibagire imana yayo. Umukama imana yawe niyamara kukwinjiza mu gihugu yemereye ba sokuru bawe Aburahamu, Izahaki na Yakobo, ashizeko n'indahiro kuzoguha ibisagara binini kandi byiza utubatse. Mana ubiduhuze aho ukoze. Inzu zuzuye ibintu byiza byose utashizemwo amariba yimbye utigeze wimba, imizabibu n'imisete utigeze utera. Hanyuma niwamara kurya ugahaga, uze wirinde kwibagira umukama yagukuye mu gihugu cya Misiri. Murumva ko dutegura kurya tugahaga, muto gukurura umukanda wa vuba imatse. Umukama imana yawe niwe uzokubaha, niwe uzokorera, kandi izina ryiwe niryo uzorahira. Nimuzokurikira izindi imana z'ibihugu bibakikije, kuko umukama imana yawe ari muri mwebwe, ari imana y'ishari. Ahandi ho ishavu ry'umukama imana ryohava rikururumbirako, ikakuzimanganya ku isi. Imana iradupfuhira, Yehova Elohika.
ntimuzogeze umukama imana yanyu nk'uko mwamugejeje muri iyi masa, murazigame neza amateka y'umukama imana yanyu, amategeko yayo n'ingingo zayo y'abategetsi, murakora ibigororotse ibyiza mu maso y'umukama, kugira ngo ururanirwe wongere ushobore kwigarurira igihugu ciza umukama imana yaremeye ba sokuru bawe agatako n'indahiro, mu kwirukana agakura imbere yawe abasi bawe bose nk'uko umukama yabivuze. Umukama aje arondera umuntu yokoresha ibyiza ibitangaza kugira ngo ubumana bwiwe bugaragare. Mwagasanga turasamaye pe. Ejo umuhungu wawe niyakubaza ati amategeko n'ingingo umukama imana yacu yagutegetse naya, nawe uzobwira uwo muhungu wawe uti twarabaja ba farawoni mu Misiri, ariko umukama atuvana mu Misiri akoresheje ikiganza ciwe gikomeye. Umukama yakoreye mu Misiri ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye kandi bibabaje tubona. Mukama azababaza abasi bacu, nubwo abasi bacu bafise agahenge ko tutitwararika itegeko ry'umukama. Umukama yakoreye mu Misiri ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye kandi bibabaje tubona, kugira ngo agwanye farawoni n'umuryango we wose. Imana izitugwanirira abasi bagatangara. Yadukuye kugira ngo atwinjize kandi aduhe igihugu yemereye ba sokuru bacu agatako n'indahiro. Umukama yadutegetse gukurikiza ayo mategeko yiwe yose n'ukubaha umukama imana yacu, kugira ngo turoranirwe iminsi yose kandi atuzigame nk'uko biri uyu munsi. Tuzoba tubaye intungane nitwakurikiza ayo mategeko yose imbere y'umukama imana yacu nk'uko yabidutegetse. Igihe umukama imana yawe azoba yakwinjije mu gihugu ugiye kwigarurira, akazoba yaromoye agakura imbere yawe ibihugu byinshi by'abantu, abaheti, abagirugashi. Abaheti murazisharije. Abaheti uyu munsi nawe kabafasha guheheta. Numuyayase yatisha ubwenge bwawe, kabwira ngo Imana iragukunda kandi ari ngejya ku buzima bwawe, kabwira ngo Imana iravutse atigera apfukamirwa amavi hasi, guta Imana ishaka ubwigicaniro c'umuntu utarigera ubwicana. Eliya we yabanje kucubaka. Abagirugashi muraza bariho, n'abapolitisi, abaheti burya n'abaprofeti. Akirinza bigisha murabiha imisozi indwi ingene muyomora. Abemori aba nabo muri edikasiyo. Abakanahani aba nabo urudandazwa. Abaperezi, abahivu n'abayebuzi, bya bihugu indwi bikurusha ubwinshi n'ubukomezi. Mu gihe umukama imana yawe azoba yabaguhaye ukabatsinda, uzobatikiza ubahengeteze. Murumva impamvu dutsinda? Ni uko abasi bacu tubagabirwa n'Imana. Ntuzokunge isezerano nabo. Kandi ntuzobagirire imbabazi. Ntuzoshingirane nabo. Ntuzoshingire umukobwa wawe ku muhungu wawe, kandi ntuzokwere umuhungu wawe umukobwa wawe.
nako bava batesha abahungu bawe kunkurikira bagakorera izindi mana, ishavu ry'umukama rigava ryisuka kuri mwebwe akabatikiza ubwo nyene. Impamvu itubuza nubwa ntidushingirane. Hari umukristo yagumye arambaza ngo imiryango yabo ngo yarase ngo twe ntidushingirane n'abahima ngo ntitugire iki. Urya umubyeyi amaze kukubwira umuryango kuko biravuga ngo baso na nyoko, amategeko 5:16 menga kugira ushabire kurambira mu gihugu Uwiteka yaguhaye kubamo, nimba atari ikigirwamana ufise byiceceke. Ibintu ntemera bibi nibyo by'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ahubwo ngibi ibyo muzobagirira, muzositura imimbi zabo, mumenagura inkingi z'amabuye bashinze, mutembagaza inkingi zabo z'ikigirwamana citwa Ashera, imana zabo nazo muzihe umuriro, kuko uri igihugu cerana c'umukama Imana yawe, ni wowe umukama Imana yawe yitoreye guha icibare ciwe bwite mu ntara zose zo kw'isi. Mwabwumvise ubudahangarwa dufise, si ubwo kwimatanya n'amarayo. Zaburi ya 50 ngo ugana n'abasambanyi ukavuga ngo umutima wahuye n'uwanjye ngo ishwida, ugana n'ababeshi mu gacudika basakuza. Umukama nadohoka kw'isezerano, umukama ntiyabakunze kuko murusha ubwinshi ibihugu byose, mbere ni mwebwe muri bake cyane mu bihugu byose, ariko umukama yabakunze kuko yashatse kugumya indahiro yarahiye basokuru banyu. Nico gituma umukama yabarokoje ikiganza ciwe gikomeye akabakura mu nzu y'ubuja mu byaha bya Farawoni, mu byaha bya Farawoni umwami wa Misiri. Uramenya rero ko umukama Imana yawe ari we Mana, Imana idahemuka. Umviriza ibigaragaza ko idahemuka. Icambere, izigamira isezerano ryayo n'ubuntu bwayo abayikunda bagakurikiza amategeko yayo gushika ku mbyaro 1000. Murumva abagabo bubaha Imana ingene bahiriwe. Ariko yihora abayanga, mu kubihora igira gute? Irabatikiza, ntiteba kwihora ubuyanga. Urazigama amategeko n'ingingo ndagutegetse uyu munsi kandi ubikurikize. Kandi kubera ko muzoba mwumvise izo ngingo mukazizigama kandi mukazikurikiza, umukama Imana yawe azokuzigamira isezerano n'ubuntu yemereye basokuru bawe agatako n'indahiro. Azogukunda, azoguhezagira, azokurondora, azohezagira umwana w'inda yawe. Maze kugera kuri bingana, niwazigama isezerano n'ubuntu Imana yemeye basokuru bawe byose uzobironka. Azogukunda, akira gukundwa n'Imana, azoguhezagira, akira guhezagirwa n'Imana, azokurondora, akira kugwizwa n'Imana, azohezagira umwana w'inda yawe n'ibyimburwa by'itongo ryawe, akira umugisha n'umugwiza bikomoka ku Mana. Ingano zawe akira, umuvinyu mushasha wawe, ingano zawe n'amasezerano yawe, umuvinyu mushasha wawe n'amavuta mashasha yawe akira kuzura mutima mweranda. Imfizi yawe azoya kubyara akira kurutunganirwa. Inama zawe nazo zihake mu gihugu
uzohezagirwa kurusha abantu bose. Nta mugabo azoba ingumba cyangwa umugore azoba ingumba iwawe no mu bitungwa byawe. Umukama azokwigiza kure yawe indwara zose, ntazokurekurira ko na kimwe mu byago bibi wabonye mu Misiri, ariko azobirekurira ku bakwanka bose. Uzorigita ibihugu byose Umukama Imana yawe azoguha, ijisho ryawe ntirizobagirira impuhwe. Ntuzokorera imana zawe, kuko vyokubera umutego. Ubundi imigisha yose tuyihabwa no kubaha itegeko ry'Imana. Imigisha yose tuyihabwa no kubaha itegeko rya rudasumbwa. Imigisha yose tuyihabwa no gusonera izina ry'Imana. None urahiriwe wowe wumva itegeko ry'Imana, urahiriwe wowe wumva itegeko rya Mushobora byose. Tuzosubira ejo. Mukama guhindurira izina, Mukama akurinde guteterwa, Mukama akurinde umunano, Umukama akurinde ibyago, Umukama aguha umugisha n'umugwiza, Umukama aguha amahoro n'umunezero, Umukama aguteturire amakuba y'ubwoko bwose, Umukama akurinde imyuka mibi y'abarozi, aguhe kumva no kumva itegeko ryiwe, uhabwe imigisha y'ubwoko bwose. Urindwe kubabara kandi wagurirwa imbibi, uhabwe umugisha n'umugwiza, urukundo n'igikundiro bikubera, agahimbare gakureho agahinda, umunezero ukureho umubabaro, ubwiza bukureho ububi, igikundiro gikureho icankiro, umugisha ukureho umuvumo, umugwiza ukureho gukiranirwa, ubudahangarwa bukureho akavuyo. Mu isi y'umwuka ubiga ihangange kubwo kubaha itegeko rya rudasumbwa, wese uhindurirwa amateka. Kandi umugisha w'Imana ntukuvire no mu kanwa na gatoya. Warahezagiwe, uragahorana inema y'Imana, urahana urukundo, ubutware, ububasha, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe ubwoko bwiwe. Amen. Imana iduhezagire twese.